iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi inshuti zacu mwabonye butandukana, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Nshuti mwese mbanje kubifuriza uwa gatandatu muhire kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, nyuma yayo ni ikiganiro iwanyu mu ntara. Naho guhera saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere ku Burundi. Ejo kuwa gatanu bwijihije isabukuru y'imyaka 30 y'amasezerano y'ubumwe bw'abenegihugu, ariko abarundi bamwe na bamwe basanga hakiri inzira ndende kugira ngo ubumwe buve mu magambo bujye mu bikorwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera mu biro by'ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya. Mu ijambo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije abarundi, yavuze ko uno munsi wama wibutsa ko habaye bagateranya batumye abarundi basubiranamwo, hanaba kandi ingaruka mbi nyinshi kubera ivyo. Amakosa yakahise yose yemeza ko yatewe n'abakoroni batashaka iterambere ry'umurundi. Yanamenyesheje kandi ko uno munsi ari akaryo ko kwisuzuma no kwihana kugira ngo iryo bara ntisubire. Asanga leta yoboye yatanke kari ikimenyetso gikomeye c'ubwiyunge. Uno munsi tuwuhimbaje dufise leta mvyeyi, ikimenyetso c'umwizero ko bene Burundi subira gucanamwo kugira ngo nta numwe atabona ihinduka ridasanzwe mu mibano y'abarundi. Ivyo arivyo vyose kiretse bamwe twita ibinani, umwe wese areze ku mutima arabona ko ivyo arimye azovyimbura, inzu yubatse azoyibamwo. Ikimenyetso kitabesha ni ihunguka ku bwinshi y'abarundi bari barataye baromoka bati igihugu cabo cabavyaye. Ariko bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bubanza mu Burengero bavuganye n'ijwi ry'Amerika babona ko intambwe ikiri ndende kugira ngo ubumwe bw'abarundi busasagare. Yaba uko babivuga ariko vyaja mu ngiro ubumwe bugakwira mu migambwe yose, umunyamugambwe abonye uwundi badasangiye umugambwe bakavuga rumwe, bagahuza bagasangira agacupa, nta numwe ahungabanya agateka kuwundi ngo kubera badasangiye umugambwe canke ubwoko. Ukuntu tubibona birashobora kuzogenda neza mu nyuma, mugabo ubu intambwe ntiratsimbatara neza kubera no mu minsi mikuru abantu ntibitabira cyane, hanini hitaba abantu b'abanyeshuri. Abajejwe intwaro bohimiriza cyane mbere bakabishiramwo n'itegeko, ntidutambe twirorera. N'ubu turabona ko gicumbagira byatanguye gucumbagira aho abarundi basubiye gusubiranamwo. Umuntu acabona ko naho twari twiyemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ko hariho akari gahaze, narijya inyuma y'imyaka mikeyi twaciye tubona amabi y'agahomera buno, tugasanga abantu bakicana bunyamaswa kandi twabona ko abantu turi bamwe. Jewe ico mbona nuko n'ubu twosubira abarundi bakasubira bakaja hamwe, bagasubira bakayaga, atawanja wangura, atagufata dufate nk'ubu nka twebwe abanyamigambwe, ntubone ngo nuko uba watsinze amatora uce wegeze inyuma abo watsinze. Ni leta y'u Burundi niyo ifise devoir yo kwegeranya abantu bose, hanyuma abarundi basubire biyumvanemwo koko nka kumwe ko kumwami abarundi bari bamwe. Umwe wese yubahigwe icyo ashobora, yubahirizwe mu biwe no mu vyiwe, ndetse yubahirizwe no mu vyumviro vyiwe. Abantu twoshira hamwe nyene kugira ngo amatata hapfe, boja hamwe bakareka kuza barashira batandukana, bakareka kuza barajyana bapfa ibintu vyo mu politiki, bagashira hamwe. Eka na Charles Nditije arongoye ishami ry'umugambwe wa Dasigana Iprona ritemewe n'ubutegetsi niko abibona. Avuga nafatiye ku kuntu Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi yashinze amasezerano y'ubumwe bw'abarundi atahawe amahirwe yo gufubwa mu gihugu ciwe. Ndavuga yuko atagaciro ugifise uno munsi naho ubumwe buguma bukenewe, uyu munsi nta gaciro ugifise kubera yuko abategetsi bo muri CNDD-FDD ubwomwe batabwemera, haba mu mvugo canke mu vyo bakora. Biragaragara yuko bashira imbere amacakubiri. Byerekana neza rero yuko atabumwe buhari, uravye ngene abantu bicwa bangazwa kubera ivyiyumviro vyabo. Uno munsi ushitse washize imbere ubumwe bw'abarundi nyakwigendera
nyakwigendera perezida Petero Buyoya yashengeye ntibamwemerere yuko yohambwa n'iteka mu Burundi, bashira imbere ikibi, inzigo, nta kintu bibanga, ntibagira ati umuntu yakoreye igihugu, yazanye ituze mu gihugu, agakorera igihugu, atwara igihugu imyaka n'iyindi nga 10, arakwiye iteka. Bo baraba bati urya ni umwasi kubera ari umututsi, ni umwasi kubera yahora mu gisoda ca kera, ni umwasi kubera atema ikiringo ca gatatu. Abarundi barikwiye bakaja hamwe bakankiriza umutima w'amacakubiri, umutima w'ugwango, w'inzigo y'akazikira, ukutibanga. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yasinywe kuwa 5 ukwezi kwa 2 1991 nyuma y'imyaka 3 habaye ubwicanyi bwa Ntegamarangara. ONU ivuga ko bwahitanye mu ntara za Kirundo na Ngozi mu buraruko bw'u Burundi abantu barenga 30,000. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Rwanda, aho komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG itangaza ko muri ibi bihe byo kwitegura kwibuka ku nshuro ya 27 jenoside yakorewe abatutsi hatangiye kugaragara abayipfobya bakoresheje imbuga nkoranyambaga. Komisiyo CNLG ibitangaje nyuma ya video yatambutse ku rubuga rwa YouTube y'umudamu witwa Indamage Iryamugwiza Yvonne, umubyeyi w'umucikacumu uvuga ko afite abana 4. Iyi video imara hafi isaha imwe, ikubiyemo amagambo ahamagarira abategetsi b'u Rwanda kwita no gushyira imbere ineza n'agaciro by'Abanyarwanda. Mu kiganiro yaraye agiranye n'Ijwi rya Amerika, umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG Bizimana Jean Damascene avuga ko amwe mu magambo ari muri iyi video arimo ingengabitekerezo ya jenoside. Radio Ijwi rya Amerika yavuganye na Madame Indamage Yvonne ari i Kigali mu Rwanda, atubwira uko yakiriye ibyo umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG amuvugaho. Yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza. Ibyo nukubeshya, ntabwo byashoboka ko napfobya jenoside, cyane cyane ko jenoside yangizeho ingaruka nyinshi yankoreweho. Ntabwo nari kuvuga ko mfobya jenoside ngo ntangire mvuga ko ndi umurescape wa jenoside. Ubwo se nari kuba nararokotse iki kandi jenoside itarigeze kubaho? Kuba naravuze ko ndi umurescape wa jenoside byonyine ni icyerekana ko nemera ko jenoside yabayeho, kuko nyihakanye nahakanye n'umuryango wanjye. Nini hari naho navuze nti dukwiye kujya tumenya yuko hari n'abantu baduhishe, abantu bose atari abagome. Ese bari kuba baraduhishe iki kandi ntemera ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi? Kuri jyewe nemera jenoside yakorewe abatutsi, n'uwanayihakana numva rwose mbishoboye namukosora, namubwira ko atari byo. Ariko kuba yemera nk'uko Dr. Bizimana bivuga ntabwo bikubuza kugira icyo yita ingengabitekerezo. Iryo jambo ry'ingengabitekerezo ahubwo bwana Bizimana ntabwo ahantu yarikuye, kuko video nakoze n'ubundi ziracyahari. Ntabwo avuga ko abivuze, ahubwo avuga ko ibyo wavuze birimo ingengabitekerezo, kuko aravuga ati biriya bintu yavuze, ndaguha nk'urugero, aravuga ati aragoreka amateka ya jenoside, arabivuga uko itari, arafata inzibutso akavuga ko inzibutso zahindutse ubucuruzi. Ibyo ngibyo agasanga ari uburyo bwo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, kandi nawe warayikorewe nyine. Bwana Venus, njye nabikubwiye rwose, ntabwo napfobya jenoside, kuko jenoside nayikoreye kandi yagizeho ingaruka zikomeye, ntabwo nayipfobya. Bizimana arabeshya, ngira ngo ahubwo ntabwo wenda basha kumenya neza icyo yita ingengabitekerezo ya jenoside, kuko iyo mba ingengabitekerezo ya jenoside nari kuba ndi umuntu urwanya abarescape. Gusa narwanya abarescape gute kandi ndi umurescape? Iyo ngengabitekerezo rero ntayo mfite, nta niyo nagira, ndayihakanye. Ikibazo gihari hano mu Rwanda, kuvuga ikintu uko kiri cyangwa uko ucyumva wowe bitera ikibazo. Umuntu ashaka kugishyira mu mvugo ye uko nawe abyumva, bityo rero ntabwo yabura ikintu agushinja bitewe n'amarangamutima ye. Ariko njye sinagendera ku marangamutima ye ngo nemere ko mfobya jenoside, ndi umurescape. Ntabwo iryo jambo narikoresha ko narokotse jenoside. Niba narakoresheje ijambo ko narokotse jenoside, nkaba naracitse ku icumu, nuko nemera ko jenoside yabaye. None hari avuga ko kuba waravuze
y'uko jenoside ari iturufu, ibyo nabyo abibona nk'ingengabitekerezo. Ibyo byose nakubwiye ngo biterwa n'ukuntu umuntu abyumva. Umuntu agafata akajambo kamwe gusa akakanaliza, kuko hari ahantu natanze ubusobanuro burebure cyane, sobanura ukuntu abana b'imfubyi batitabwagaho, baduhaga minerivare gusa, ariko ntibatumenyera ibindi bikoresho by'ibanze, ahubwo ejo inama yaterana bakavuga ngo abana baresikape n'abaswa, kandi mu by'ukuri biga muri kondisiyo zidashoboka. ahubwo sinumva umuntu unyuba kungekaho ingengabitekerezo ya jenoside narayikoreweho, ntanazi niba we yarayikoreweho ubu, ariko nk'uko yarayikorewe ntabwo yavuga ibyo bintu. No kuba waravuze kuri iki cyorezo cya virusi ya korona n'ingamba zafashwe mu kukirinda, avuga yuko uburyo wabivuzemo bisa naho ari nko guhamagarira abaturage kwigomeka ku butegetsi. Ibyo byo urabivugaho iki? Bwana Venuste, ntabwo ari uko bimeze, ahubwo iyo mba ntakunda igihugu cyanjye biriya ntabwo nari kubivuga nkirimo. Nabivuze nkirimo kuko nari mbabajwe, mbona baza hasi yanjye mbabona buri gihe cyose bafunguza bashonje, abandi bamerewe nabi bafungiranye mu mazu. 3/4 by'u Rwanda tutirengagije ko birya byagiye guhaha bavuye gupagasa. Abo bantu bose bari bafungiranye mu nzu, ntabwo ariko bari babashije kuba bafite amastoke. Ntabwo nigeze mpakana korona mu biganiro byanjye, wenda muzanabikurikirane namwe mu byumve, ahubwo nasabye leta y'u Rwanda ko twakirinda korona ariko tuyifatira ingamba zoroheje zidakakaye zidatuma abantu bashobora gupfira mu nzu. Ibyo bintu byari bibabaje cyane, niyo mpamvu nemeye guhaguruka mbivuga ndi no mu gihugu ntagiye hanze y'igihugu. Idamange iryamugwiza Yvonne, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Imana ibahumugisha, murakoze cyane. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'aya makuru yo mu biyaga bigari, tugeze noneho kuri wa mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Iwanyu mu Ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu Ntara, Iwanyu mu Ntara, Iwanyu mu Ntara. Mu Burundi, leta y'icyo gihugu yaraye itangaje ingamba nshya zo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Muri zo harimo kongera amafaranga y'abipimisha iyo ndwara basohoka mu gihugu, yavuye ku bihumbi 10 ashyirwa ku bihumbi 60 y'amafaranga y'amarundi. Leta kandi iravuga ko nubwo Uburundi bwashyizwe mu bihugu bizahabwa urukingo rwa virusi ya korona, itazarwakira. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza. Umushikiranganji w'amagara y'abantu amenyesha ko ikiringo c'isekeza ryo gupima abantu mu kivunga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura catanguye kuva ku wa 11 ukwezi gushize, hamwe no guhimiriza abantu mu gihugu cose kwipimisha, cerekana ibitigiri bishimishije haba ku bantu bitabira kwipimisha, abakira, hamwe n'akamaro imiti itangwa igira. Kugira ngo leta ikomeze ironka uburyo buhagije bwo gukingira abarundi n'abanyamahanga bari mu gihugu mugera wa korona, muganga Tadeni Ndikumana avuga ko amafaranga abasohoka igihugu basabwa kugira ngo baronswe certificat avanywe ku bihumbi 10 akaja ku bihumbi 60 by'amarundi. Ikindi naco nuko iyo umuntu yinjiye mu gihugu, ko turana yuko nabinjira umurazi ko tubapima bose, harimwo abo dusanga baje binjiranye uwo mugera. Abo rero kugira nabo nyene bafashe, kubera baba bafite uburyo sumbuye, bazofasha kugira ngo imiti n'ibiryo dukoresha kugira ngo tubatunganirize igihe twabatoye ko mugera, nabo barihe kugira ngo tubandanye dufashanya, kandi leta ibandanye ironka uburyo bwo gusahiriza abo hagati mu gihugu. Muganga Ndikumana aramutse ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, asigura hanini catumye aya mafaranga aduzwa. Usanze rero nk'abantu bashika 400 ku munsi, aba bakira bonyene uravye akazi baba bafise, kandi tukaraba n'ibikorwa mu bindi bihugu, birumvikana yuko nabo bwisho baterereye, kuko ibihumbi 10 twasanze kugura urupapuro, kuko ijya vignette ijako y'ubuhinga bwa none, ababikora nabo bazosaba amafaranga. Birasaba yuko n'abafasha muri logiciel kugira ngo ibintu
bukorwe bazosaba agahembo. Nico gituma umugwi w'igihugu wasavye yuko uwusaba iyo certificat ashobwe kuronka ikendege y'idolari 1000. Umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya COVID-19 mu nama wagize imyanzuro igasomwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu wanavuze kugeza ubu urucanco rutari ngombwa ku Barundi. Umuntu wese yinjira aja muri karantene naho yoba yaricandagishije ivyo kugira ngo turabe yuko atamugera yoba aje afise. Kuvyerekera urucanco nagira ngo ndabisigure neza. Incanco ziko ziratangwa, twebwe igihugu c'u Burundi gisanzwe kiri mu mugwi novuga ishirahamwe mpuzamakungu mese ryashizeho ryo kuraba ivyerekeye ingene ibihugu vyo muri Afrika bizoronswa incanco. Mugabo twebwe turiko turaraba ingene abagwayi bo mu Burundi n'imiti tubaha bariko barakira. Tuvuga tuti burya urucanco nivyo ruza kugira ngo rukinge, ariko icihutirwa kandi ubu amahera menshi ko Imana idufasha tukabona abandi urya mugera barakira ku rugero rushimishije ku bice birenga 95%. Tuvuga tuti reka turangire ibisigaye tuzogenda tuvyiga kwemera urucanco kutagwemera ico cyo gihambaye. Abo bakingiranira ariko bakomeje kuba benshi baja kwipimisha bakanisubiriza. Tadandi Kumana bahanura kugabanya kwipimisha inshuro nyinshi bagakomezanya abuna ingingo zo kwirinda kwandura no kwanduzanya. Ko twarabonye yuko hariho bene gihugu bashobora kuza no munsi kaza mu ndwi ikurikira n'indi ndwi ikurikira kaza atakimenyetso na kimwe erekana yuko baranduye mugera wa coronavirus afise. Izindi ngingo zose zirimo yugarwa ry'umupaka wo hasi no mu mazi ziko zirakurikizwa kuva kwa 11 ukwezi kwa mbere zagumijweho co kimwe n'amadolari 30 asabwa bipimisha binjiriye ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura hamwe n'imisi indwi babwirizwa kumara mu mahoteli biyugaranye bagakoresha ibipimo inshuro zibiri bagishika ku butaka bw'u Burundi hamwe no ku munsi ugira gatandatu. Kugera kuri uyu wa kane abantu 1634 nibo leta ivuga ko bari bamaze kwandura umugera wa COVID-19 kuva mu kwezi kwa gatatu. Umuntu wa mbere awutowe ko babiri ukaba warabayitanye mu gihe amajana 773 bakize nayo amajana 889 bakaba bakigwaye. Kuva ku itariki ya 11 ukwezi kwa mbere hatanguye igice ca kabiri c'isekeza ryo gupima abantu ku buntu. Ibipimo bimaze gukorwa bigera ku 31,950 na y'abanduye uwo mugera muri ico kiringo nyene bakaba bangana amajana 333. Muri aba 147 binjiriye ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura bavuye hanze y'igihugu nk'uko ibitigiri bitangwa na komite y'igihugu ijejwe kurwanya virusi ya corona bivyerekana. Eroje buri kaneza, Ijwi rya Amerika. bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera Irahe mu Buholandi kuri uyu wa kane rwahamije ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu, ibyaha 61 kuri 70 yashinjwaga. Dominique Ongwen yaburanye yiregura avuga ko yinjijwe ku ngufu akiri umwana mu mutwe w'inyeshyamba za Lord Resistance Army LRA, umutwe washinzwe n'umunya-Uganda Joseph Kony. Inyeshyamba zivugwa ko mu myaka 34 zishe abaturage barenga 2,260, abandi 4,000 bakajyanwa bunyago. Isomwa ry'urubanza rwa Dominique Ongwen ryakurikiranywe n'abanya-Uganda. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kampala Ignatius Bahizi yateguye inkuru ikurikira. Dominique Ongwen w'imyaka 46 yatangiye kuburanishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2016 nyuma yaho yishize mu maboko y'abasirikare b'abanyamerika bari bari gukorana n'igisirikare cya Uganda mu muhigo w'izo nyeshamba za Lord's Resistance Army LRA mu mashambo muri Afrika yo hagati mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2015.
hakurikijwe icyemezo cy'ifatwa rye cyari cyaratanzwe n'urwo rukiko. Dominic Ongwen yahise ashyikirizwa urwo rukiko rwamusomeye ibyaha 70 by'intambara hamwe n'ibyaha byibasiye inyoko muntu birimo ubwicanyi, gushimuta abana n'abandi bantu bakuze bakabinjiza mu gisirikare cy'izo nyeshamba, gufata abagore ku ngufu, gutwika amazu y'abaturage hamwe no guhindura abantu abacakara. Umukuru w'itsinda ry'abacamanza bakuriye uru rubanza Bertram Skimit niwe wasoma imyanzuro y'urwo rukiko mu rubanza rwatambukira ku mateleviziyo n'amaradiyo mu gihugu cya Uganda. The chamber has therefore convicted Dominic Ongwen of a total of 61 crimes, compromising both crimes against humanity and war crimes. Uru rukiko ruhamya Dominic Ongwen ibyaha 61 byose bijyanye n'ibyaha by'intambara hamwe n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Turamuhamya ibi byaha tudafite gushidikanya, kandi bimwe akaba yarabikoreye abasivili bataye ibyabo bari batuye mu makambi. Ibi byari ibyaha by'ubwicanyi, ishimutwa, gufatwa ku ngufu, kwinjiza abana mu gisirikare, gufata abagore ku ngufu, iyicarubozo hamwe n'ibyaha bishingiye ku gitsina yakoreye abagore 7 yari yaragize abagore be kandi batabishaka, akabafata ku ngufu kandi akanabatera inda bitavuye ku bushake bwabo. Ukurikije uyu mucamanza, bwabaye ubwa mbere urukiko rwongera ku rutonde rw'ibyaha byibasira inyoko muntu icyaha cyo gushaka umukobwa ukamuhindura umugore wawe atabishaka. Every person enjoys the fundamental right to enter a marriage with the free and full consent of another person. Buri muntu afite uburenganzira bwo kwihitiramo uwo bazabana nk'umugore n'umugabo. Icyaha cyo guhindura undi muntu ukamugira umufasha wawe kigaragarira mu kwihata ku muntu utagushaka, agatangira gukora inshingano z'abantu bashakanye kandi atarabyihitiyemo. Ibyo binyuranyije n'imyumvire ya rubanda, y'amadini n'iy'umuntu ku giti cye, kandi bimutera ingaruka mu bitekerezo, bigatuma umuntu abyara n'abana adashaka, bikarushaho kumuhungabanya mu bitekerezo ndetse n'abana bo yabyaye. Urukiko rwanasanze Ongwen yarakoze icyaha cyo gutera abagore inda ku ngufu, kandi naco rwagifashe nk'icyaha cy'intambara. N'ubwa mbere icyaha cyo gutera umugore inda ku ngufu gisuzumwe n'urukiko. This is the first time that the crime of forced pregnancy is considered by a trial chamber of this court. Kuburanisha urubanza byatwaye imyaka 3 yose. Abunganira Dominic Ongwen n'ibyo amategeko bamuburaniye bavuga ko urukiko rutagomba guhamya umukiriya wabo ibyaha rumushinja kubera yuko atihitiyemo kwinjira muri uwo mutwe w'abarwanyi ba LRA, ko yashimuswe akiri umwana muto, bivuze ko byatewe n'uburangare bwa leta ya Uganda yari kwiye kumurinda kugira ngo adashimutwa. Bongeye kumuburanira bavuga ko ibyaha yashinjwaga yabitegetswe n'abari bamukuriye barimo umukuru w'uwo mutwe Joseph Kony, ku buryo bajaga kumwica iyo ataza kubikora nk'uko bamutegekaga, kandi akaba yarakiri umwana muto wari utazi icyo yararimo gukora. Ubushinjacyaha bwanze uku kwiregura kwa Ongwen bavuga ko ibyaha ashinjwa yabikoze amaze gukura atakiri umwana muto kandi amaze igihe kirekire muri uwo mutwe, ku buryo yashoboraga kwihitiramo kubikora cyangwa kubireka akanatoroka muri uwo mutwe nk'uko bagenzi be bagiye babikora. Ukurikije inyandiko z'ibirego bimushinja, Dominic Ongwen yashimuswe mu mwaka w'1988 afite imyaka 13 y'ubukuru, nuko aza kwitanga kuva mu ntambara agejeje imyaka 40. Umucamanza Bertram yahaye akanya abungana Dominic Ongwen mu mategeko ko kwitegura kugira ngo bajurire umwanzuro w'uru rukiko mbere y'uko rwongera kwicara kumusomera ibihano ruzamukatira bijyanye n'ibyaha rwamuhamije. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Washington, Ijwi ry'Amerika. Impunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Lusenda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko badafite imibereho myiza, baravuga ko batitabwaho uko bikwiye nk'abantu bagendana ubumuga. Barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye kwikubita agashyi. Babibwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo. Twebwe abagendana ubumuga mu mino kambi ya Lusenda, ibibazo dufite nuko atampunga turonka, nta mfashanyo nimwe tugera turonka, kuko nizobonetse usanga zirimo ziraronka abantu batatu buri mwaka, abantu batatu, tukibaza ko asere nkumbure yoba yarakenye. Nibyo bibazo twiyumvira ko nk'abagendana ubumuga mu mikambi ya Lusenda. Mubayeho gute? Tubayeho nabi kuko tubayeho mu buzima bubi. Ibirago baduhaye byaraheze, nta kintu na kimwe dufise. Niyo wituye asere kubwira ngo asere nayo irakenye. Ukene dufise ubwa mbere honyene twashaka ko batwigisha ibintu by'imyuga kugira ko barimo baravuga ko aseri Kenya
byibura hirya y'ejo tuzoronka ikintu kizodufasha natwe. Ibibazo bikuru bikuru dufise nk'abagendana ubumuga mu nkambi ya Rusenda nuko dufatwa nk'uko umenga turi abantu bakomeye. Kimwe mu kuvugwa tuvugwa nk'abandi bakomeye, kandi harimo bamwe muri twebwe bafise ubumuga bushobora kuvugwa bidasabye uburyo burebure, ariko ntitwiga kwitabwaho. Ica kabiri nuko mu gihe cyo guduha ibidufasha mu gufungura baduha imfashanyo ingana nk'uko abandi bakomeye, ntagire icyo batwongereza kuko twe tudafishe uburyo bwo gushobora gusohoka inkambi kugira ngo dushobore kuza kurondera nk'abandi. Icya gatatu, mu gihe cyo gutanga akazi nk'imuri igihe cya distribution y'indya cyangwa ibindi byose ubuzi butangwa ku bandi bakomeye, twebwe badufata nk'ukumengo ntacyo twomara muri ibyo bikorwa, ndetse muri twebwe harimo abantu bize. Twebwe turashoboye kuba twakoresha ibintu bijyanye n'ibyo gukora imyuga, ariko nta buryo dufise. Ikindi kibazo dufise ntitugira aho turara, bamwe inzu zaratubomokeye ko ntago tugira uburaro bwiza. Tugira ko haseri Kenya atakintu ishobora atamahiri ifise ngo bijanye n'ibi bya corona ngo n'ibindi. Twebwe rero nk'ubu tubayeho nabi, hari gihe tushobora kuba nk'igihe twahari tumaze amezi 4 tudapokera, uretse gusa ko je nari nsanzwe ndi umunyamyuga nk'abandi bobo byari ibindi bintu nyene bigoye cyane. Ntago dukora igipatane, ntabwo turonka nko kubaka inzu hoho biratugoye ku buryo batubwira ko twiyubakiwe two kwiyubakira, ko batanga ishitingi ntabwo baguha ibiti byo kubaka. Natwe ntidukora igipatane, tuguma twicaye hanya. Abantu bamugaye turafise ibibazo, urabona bamwenshi ntitugenda, tutagenda ntiturondera, ntidushobora kujya kuroba, nta mwuga. N'uwazanye umwuga ngaho abantu benshi barabura n'ico bakoresha ubu mutaye kugira ngo imyuga yabo bayirangure. Ikibazo twe dufise nuko hariho muri hasera ico bita aba PBS, les personnes en situation spécifique. Abo bantu twe turaha, ariko mu by'ukuri umenga ntitubaho, kandi twumva amarinye baguma bavuga ati hariho linye y'aba PBS, ugasanga nka twe burana twaguma kubaho avec $6, gutungwa n'amadolari 6. Uri umuntu ugenda wavura udashobora gukirariro, urumva ko icyo kibazo asa nkaho umenga baratwibagiwe. Ntidutera ibiraka, ijya $6 ntacishobora kutumarira, kandi no gusega urabona n'abantu baba benshi ndabara barakenye, bafite ibibazo. Impunzi gusega iyindi ni nko mu Kirundi avuga ngo ntawe witwa fata ubudahwa. Ni c'est la même chose, ngayo mba ntidushobora ntawe dukika umutwe, ntawe dutera umutwe tujya. Nicyo kibazo nyamukuru dufise hasi yacu, nibura niba bakaraba ukuntu igerasho igirane bayongereza ku bantu bitwa PBS. Icyo twifuza nk'abagendana ubumuga mu ikambi ya Rusenda, twifuza ko ASER yozosubizaho cya kigega cyari gihari ubwa mbere, kuko ubwa mbere bari bafise depo. Ikibazo iyo babonye kibaye baragenda hajya kuri depo bakagufashisha duke, tuba turagufasha muri iyo minsi. Nkinga harabaho ifu ya majoni, ushaza n'amavuta n'ibindi. Rero nk'iki gihe ubona ko iminsi zirahera tudapokeye, ugendana ubumuga nyene arapfa gahera, agafata ya boyi wakayigombesha kasita hazoza gupokera asanga yarinjiye mu madeni atagira uko angana, ugasanga umuntu yabuze n'agasabune ko gukaraba kubera ko ya mafaranga ya boyi yiwe yakomeje ayitanga. Impunzi z'abarundi bagendana ubumuga mu nkambi ya Rusenda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gusoza aya makuru hamwe na Mukubel ya Baro umfasha kuyabagezaho buri munsi n'abagenzi banje bose hano kwijwi ry'Amerika, turasuhuza abarundi bari mu nkambi ya Mahama mu Rwanda. Ndasuhuza cyane Lol Egse Rwanda, tubashirireho indirimbo ye Mayimbo Zawadi. Turabifuriza gutangira weekend nziza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mayimbo Zawadi yangu, Mayimbo Zawadi yangu, Mayimbo Zawadi yangu, Mayimbo Zawadi yangu, halala wewe. Wewe
muracyumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu mudusanga no kuri Facebook na YouTube VOA radiyo yacu. Nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara, mu kanya gato cyane turongera dusu